twabitanguriye ku kadirisha Easy Boy na Kizigenza turi kumwe na X Factor heri joro na kibuza harasha hala isho boy Easy aka Mtamaubu Kingo Kidi Wat ni Waneza ni Bless ni Oji Boom Selector Wagwan Pandem Street of Buja hewe Buja nashaka ndabatumire muje kuraba BTV Burundi kuri Star Time kuri Azam TV kuri Canal Plus no kuri STNB News on time guys, stay on touch. Hey, what's up everybody? It's your boy MC Train nonge kuba kaje kandi muri kiganiro B Election bisanzwe murabizi kiganiro B Election bisanzwe kiwa kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu guhera isaha 9 gushika isaha 10:30 ikiganiro ndabizi neza mugikunda muri benshi cyane kubera ko feedback twamatuzibona murakunda kutwandikira ama feedback yanyu biciye ku rubuga rwa WhatsApp biciye kuri Facebook twamatuyabona mutubwira ko ikiganiro kiba kiri fresh sana ikiganiro kiba ari ciza so ndoge kubaha ikaze kandi twaheruka kubana kera nari mazi imisi ntameze neza mu buryo bwo kuvuga murabiza akazi nkoranye nkoresha ijwi ariko ijwi yo ritameze neza cambanza kuba ndabangiriye gatonya kandi mwarakoze kunsengera kubansengeye kubanyifurije imisuhuko mwarakoze mwagize neza so ndongeye kwishima kubana namwe muri kano kanya so ndabaha ikaze encore une fois mazi kwiba inshuro nyinshi mu kiganiro cy'uno munsi kiraza kuba gitesa sana kubera ko ndi kumwe no mu invité ngira kuba bisanzwe bakurikirana kino kiganiro murashobora guca mu devina uwo ari we bitewe n'indirimbo zihejeje gukurikirana zivuyemwe murashobora guca mu devina kubera ko ngaha anye ntidushiramo indirimbo z'umuntu umwe zikurikirana atari anniversaire yo peut-être cyangwa atari uko mwazi dusavye dushiramwo imwe hanyuma yindi mugabo yo zikurikiranye nuko abaduba dufise umu invité ngira ngo mwarabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu twari twamaze kubipostinga yuko no musi tuza kuba turi kumwe no mutumire adasanzwe numwe mu ba jeune bacirondeza numwe mu ba jeune ariko araduga neza numwe mu ba jeune ariko arabikora neza mu muziki afise imiziki afise umuziki mushasha aheruka gushira hanze imbere yuko ndamabwira ko vyinshi canke mu ndamwakira kugira ngo mumubone reka mbanze ndabibutse numero ya telefone mushobora kutwakurako igihe mwa mushaka kumuramutsa igihe muza kuba mushaka kumuvugisha mushaka no ushobora no kumubaza ikibazo nta mubajije we personnellement ciwa ushaka kumva wo mubaza urashobora kubicisha ku rubuga rwa WhatsApp kuri numero ni yandi nyene ntirahinduka ni 77 56 56 36 ni kuri 77 56 56 ucu twandikira ku rubuga rwa WhatsApp direct ubutumwa bwawe buza kuba bwadushikiriye ca ndabusoma ndamuha iyo message hanyuma araca kwishura ushaka no kumuramutsa turaza no kugura umurongo wa telefone udutelefone vyose biremewe nikaze kandi rero reka mbanze ndamwakire ariko mu kumwakira namaze kumuvuga ko vyinshi sinarwigere ndamuvuga izina giwe ni Fro Kid nkuko mwabonye mu ndirimbo zihejeje gucamwo ariko bavuga baca umugani mu kirundi ngo nta mugabo avuga uyundi ngo umugabo nyawe arivuga sivyo none ya Fro Kid gite kwanza meze neza karibu cyane mwakoze cyane kwa manyike muri BTV ya mu gutangura rero tangura uramutsa abakunzi bawe muri rusangi abakunzi bikorwa byawe wongera unaramutsa nabantu bariko baradukurikirana kuri BTV bice mu kiganiro B Live Show iyi weekend iraryoshe uyu munsi uraryoshe uryoshe kandi kufisa amahera udafise amahera aja kuryama na vya love muri club turi muri club ushana gutamba. Yo, it's your boy Fro Kid. FK1 na from original music nashakora musango simuko madukurikirana ndabakunda cyane. Guys, mwumvise iryojwe. Aha. Ano musaba message arariska kutubana menshi cyane kubera ko namaze kubona kuba ariko baradukurikirana les filles mube hafi maybe baraza gusiga kanamba kiwe mube hafi so karibu cyane mu ganiro B Live Show ikibazo canje nova notangura kukubaza kuri jewe peut-être yuko no banda kibarije nabandi maybe kuba kubonye ijyambere canke kuba bama babona indirimbo zawe mugabo batakuzi neza who is Fro Kid
Frokid ni umuririmbyi w'umurundi ari muri Original Music, inzu ya Original Music. Turi kumwe na Adujusan mu ile bimwe. Adujusan. Okay. Frokid kandi umuntu yatanguye umuziki kuva kera muri 2012 mvuze guitar. Kandi Frokid no n'umuririmbyi yakuriye mu muziki, yakuriye muri famille ikora umuziki. Papa wanje aririmba na Africa Nova. Navuga yuko bakorana cyane. Niko navuga. Okay. Urumva no kuvuga muri famille yanyu umuziki wamyeho kuva kera. Niyo mpamvu si ibintu wirondezamo ni ibintu biri mu maraso biri mu maraso nakuriyemo. Okay. Frokid dushaka reko no mu ntango tubanze tumenye insiguro y'izina Frokid mbega ryaje gute. Unatubwire peut-être ni y'abavyeyi bakwise. Sijyo abavyeyi banyise Frokid. Yavuye kuko je kare na mutamvyi. Nageze kwa namba urumva n'izina bantazira. Frokid urumva cuvyumva ni Frokid kera urumva nka Afrobeat ibintu nk'ivyo. Urumva nanje ninje umuziki cyangwa ati gute no remodifya cyangwa ko aka gusa umva ceskera Frokid. Nijyo umva nashatse ndayigumize kujya nyene ibyo abantu bamenyereye. Kugira ntuhindura ibintu byinshi. Umuziki kuri Frokid, umuziki usiguye iki kuri wewe? Umuziki kuri jewe icambere ni kintu nkunda cyane. Kandi kintu shaka yuko novuga ati kintu shaka kugeza kure cyane ko ni kintu nkora cyane kandi nkunda. Muziki novuga yuko ari nakazi kanje kuko nta kindi kintu sanzwe nkora mu buzima. Novuga yuko ari akazi kuri jewe. Okay. Ama message aratanguye ari wanditse ngo hello ngo ndiko nkurikirana ikiganiro canyu 5 kwa 5 yitwa Greta. Iryo zina riri yanditse ko ngaha yitwa Greta ariko aradukurikirana. Okay. Watubwiye ko watanguye umuziki 2012? En 2012 muri kano kanya ukamaze gushira hanze indirimbo zine ari nazo tubona ku rubuga rwa YouTube. Shasha imaze 2 weeks. Yitwa Weekend. Okay. Weekend rero dushaka ubanze duhere kuri iyo ndirimbo Shasha. Turahejeje kumenya amateka, turahejeje kumenya indirimbo aho yavuye, turahejeje kumenya Frokid wariwe. Dushaka tuze rero kuri iyi ndirimbo kubera ko ni nayo Shasha. Okay, Weekend inspiration yavuye hehe kugira ngo uyishire hanze, hanyuma duhere kuri inspiration mu kuyandika. Mu kuyandika uyumvise deja ni song ya Vibe. Ni inspire kuri Vibe, ni inspire navuga kuri Vibe kandi ni song ya Sama. Mu bijanye jewe sorry song njana n'igihe urumva nibihe nawe igihe tugezemo Sama tuvuga ati reka ndabaye abakunzi banje ibihe tugezemo niko navuga ni song ni Vibe too ya Vibe. Ya Vibe. So okay, che 2 weeks igiye hanze imaze kurabwa n'abantu bagera kuri kubihumbi majana 222 barenga. Barenga. Tugerageje kuraba kugeza ino saha muri zo 2 weeks ziheze indirimbo umaze kwishira hanze. Andika indirimbo abantu barayumvirije. Dushaka utubwire wegiranije commentaire ziri kuri YouTube. Okay, commentaire z'abajama mupubona kenshi. Commentaire z'aba sani bagenzi bawe ndazi muri entourage yawe ni harimo abandi ba type baririmba, harimwe abantu baririmba. Okay, uravye na home ubaba home bamaze kuyumva. Wegeranije feedback wabonye ari gute nyene bagize commentaire zose uzegeranije zivuga iki? First of all nshaka kuvuga ashaka gushimira umuntu wese yagize share akagira like karabana na ndimbo yanje. Kandi nshimira n'abakunzi banje ni watumye angeze ariho ngeze. Novuga yuko muri quartier banashigikiye cyane no muri famille banashigikiye. Nico gituma bintera intege. Novuga yuko banashigikiye niko navuga.
Okay, baragushigikiye. Yeah. Commentaire nazo zari nziza. Ya commentaire feedback imeze fresh sana. Gene no kuraba ama commentaire atari kuri YouTube gusa feedback zimeze bien sana. Ndazishima kabisa. Okay. Okay, tuje rero mu muziki wawe muri rusangi wose hamwe. Ni igikumaze kwiga mu muziki utari bwige mu buzima busanzwe. Yani ikintu umaze kubona mu muziki ubundi buzima wabonye mu muziki bitandukanye no mu bundi buzima busanzwe utari bwigera ubona. Mu bisanzwe navuga ko muziki atari ikintu cyoroshe. Nagenda guhura na ba grand frère banje barampanura bampaye impanuro kwicisha bugufi kubana neza n'abantu. Ibyo byose ni ibintu bisaba uri umuririmbyi kandi ni ibintu bisaba yuko bizotuma unatera imbere niko navuga. Yeah. Okay. Ni nk'iki kintu wumva utokwifuza gutakaza même si woba umustar ari big muziki wawe ukomeza kwagwa ni kiye kintu kiwumva muri uvuga ati iki kintu nubwo nzoba umustar international sinifuza kuzogitakaza. Ikintu cyambe n'abafana banje abafana banje kuko ni nka famille yanje niko novuga. Yeah. Naho noba umustar ameze gute umva kandi sinokigera kico kintu atabafana. Okay. Okay, yanditse ngo merci ndakumvise uramvuze ngo nitwa Greta Delicia gusanzwe ufise impano yo kuririmba. Wow, sawa cyane. Angira uzoturirimbira ubundi mucanke tuzogutumira mu kiganiro cha Bilaf Show cyundi munsi. Hari uyundi mufana yari yansavye yuko wogira freestyle ya Ongereza utucishirizamo kuga freestyle gatonya kuri Ongereza. FQ1 na in my life sinabwabona umwana ameze nkawe. In my heart baby ni wewe mfise no kurinda wawe ya mu mwanya basinkwita mirega niwe nkunda je na undi shaka mamiga. I want to be your love and you can be my love forever na eguru kundo rufata nk'ibisazi baby unaye je no bankumusazi na I go fight for your love, yeah. My baby, you so fine away. My baby, you do fine. My baby, you so fine away, na. Oh baby, Ongereza. Yeah, love, Yahweh. Ongereza. Is a feelings away. Yeah. Thanks sana. Mu ndirimbo zose umaze kubona nagerageje kuraba kuri YouTube channel yawe amaze kuja ku indirimbo zishika kuri 4. Muri izo ndirimbo 4 kugeza ino saha dushaka ni niye ndirimbo yatumye yagupushinze sana yatumye nyene umenyekana cyane. Ongereza ya mbere. Yeah, ngira nayo mpamvu abantu bariko baradusaba ngo uze gucishamo aga freestyle. So numva shaka kumenya ubundi Frokid niwe yandikira canke ba sometime baramufasha. Yeah, Jenje yandikiye indimbo zanje zose. Inspiration kandi watubwiye yuko kenshi va mu bihe tuba tugezemo. Yeah. Hanyuma bishitse umuntu akakwandikira ntaco byo bigutwara? Ntaco bitwara zose. Uriyemera mu kwandika fresh? Fresh ko yagiye no kuraba isong zanje urumva ka isong nyene z'ubwenge. Okay. Uzonyandikirana nanje ndirimbo. Naribi turebwa na inbox. Usaba ngaye mu kwandika indirimbo. Nawe ko baradukurira abashaka turebwa na inbox twivugira ngaha kuri TV. Nawe ushaka kwandikisha indirimbo bumve yuko maybe ari giyosa gusaba amahera. Nenda siga nimero ni bon. Okay, les filles. Tuzoronda indirimbo ivuga les filles. Kuva en 2012 uri mu muziki. Antukura amaze kubona ibintu bitari bikenya. Biramaze kugushikira ukumva urashitse intege ukumva woheba umuziki siwi wawugarutse mu gute wabisimvye gute ivyo bihe sino nta kibazo turabandanya. Navuga yuko kuravuze ko umuziki natangwa muri 2012 navuga yuko ariho natanguye kwinjiramo neza uko umuziki natangwa kwinjiramo neza duhuye na
na original music kuko kuva 2012 kuvuga yuko navuza guitar gusa muziki nagiye kwinjiramo neza muri 2020 uko natanga kwandika indirimbo 21 ko na original music ama nageze guca mu bihe bigoye ndabura papa wanje gusa n'icyatumye yuko niyo muziki kuko nari mfite abantu banteye intege abantu banyizera bavuga ati wewe bandanya hajyanye mu buzima never give up byo ukora byose urapambana imbere usanga bigenze fresh urumva nashoboye kubisipasa ndabicamo biragenda neza niko navuga nta kindi kintu kiranca intege. Okay. Kandi wihangane kubura umuvyeyi ni hatari. So watubwiye yuko uri kumwe na Dojo San muri label imwe Original Music. Yeah. Okay. Nitwakubajije amakuru yawe muri Original Music kwanza banza tubwire bipanze gute bimeze gute muri kano kanya. Dufitanye contrat bimeze neza. Sinovuga amahanga yose kuko nije nanto management gusa bimeze fresh. Ako bimeze neza. Ya bimeze fresh itwo turakora bikorwa ni byinshi kandi mugiye kwibona vuba cyane mu mwaka no mu mpera z'umwaka. Reka twitege ibikorwa byinshi kuri mwebwe navyo tunabifurije kandi. So igihe umaze mu muziki intsinzi ikintu umaze kugera ko wishimira cyane muri kano kanya niki? Ndishima cyane kuba turi kumwe na Original Music kuko bavuga ko ari umuryango ubikora neza kandi binkorera neza kandi sinzi yuko benshi bibuka ko nageze gutwara competition ya Customer Song ya Kazoza FM ko navuga mindi muzoyibona imbere. Okay. Turabona iyi ndirimbo Weekend. Hariko ngo Fro Kid FK1. Aka FK1 gasigura iki? FK1 gasigura F gasigura Fro Hamaka Kid number 1. Just kwa brevia ya Fro Kid number 1. On dit FK1 on dit Fro Kid number 1. Yeah. Okay. Twitegerero watubwiye uri kumwe na Dojo San muri label muri babiri gusa harimo abandi ba artiste barimo. Yeah, turi babiri gusa. Okay. Twitege umuziki collaboration yawe nawe ijyari sasa. Sinovuga itariki ngo ni ariko irahari tu. Irahari of course irahari. Irahari. Yeah, irahari. Tuyitege. Ndavye ko azubari bisazi. Yeah, ndafite n'izindi collab apana ngaha mu gihugu gusa cyacu. Wow. Izindi ziri hanze East Africa n'ahandi. Nzozibona ya. Okay. Amwe mu masezerano mufitaniye na Original ntayo nzi we urayazi. Yeah. Murafita hoba harimo yuko muzokora na collabo mu masezerano mufitaniye basi tureke ivya makolabo ufitanye amasezerano yuko bazokurekura mugeze he ihangiro mwihaye niri iyo nshaka kumenya objectif yanyu mu masezerano mufitaniye. Niko nabivuze iyo navuga yuko ari secret ibanga ry'akazi. Okay. Ariko uko bigenda kose ariho objectif mufise bavuga ati nimba turi kumwe na Dojo Sandi kumwe na Fro Kid uko bizogenda kose murafise n'imyaka mwahanye ku masezerano ahari murafise ukuntu mubikora ukwanyu bafise ukuntu mufashanya murafise urumva ivyo byose hanyuma wewe ku ruhande rw'iwawe ugerageje kuraba ubona yuko ku masezerano ibyo mwakoze biriko birakurikizwa? Yeah, je ndabishima cyane navuga ko ndi satisfait kubera iyo bitaba byaragize ko twabigize twabisinyanye navuga yuko twaratandukanye umva kuba nkirimo nuko bigenda fresh. Haciye igihe kingana gute urimo mwaratanguranye cyane? Twatanguranye umwaka no wa kabiri. Turi kumwe. Yeah. Okay, numva nivuje kora. Okay, nivyo umwaka no wa kabiri bisigura yuko ongereza ni wayitanguye utarajamo. Yongereza niyo twatanguriyeko. Niyo mwatanguriyeko. Uko bigenda kose nibaza yuko muri ko murakorana neza kuko
ça se voit ku bantu bose bariko baradukurikirana ndanabatera intege mugende kuri YouTube channel yiwe mwandike Frokid murabe n'indirimbo ziwe ni indirimbo zisa ama video meza atari bane azikoze usanga ari Jonela idi ni indirimbo zifite amashusho meza ngira ngo peut-être bamye baranazikurikirana ngira barashobora no kutubwira ukuntu bazibonye turaza kongera tunazisubizemwo banatubwire ukuntu bazibonye so wewe kugatwe kiwawe muri career yiwawe y'umuziki mu ndoto ziwawe umva wifuza kuzogera he je musanzwe ndafise indoto nini cyane yogeza umuziki w'u Burundi kure cyane navuga kure cyane navuga ati navuga basi mu bindi bihugu za states za hehe ubona umuziki w'u Burundi kuragira muri BET Grammy Award kandi birashoboka aba girlfriend n'abatabikoze twobishobora bisaba gusa mudushigikire nandi nakidashoboka okay uri artiste uririmba neza fasha muririmba neza suburyarya uririmba neza icambere kandi watubwiye ko ari uniyandikira unandikana neza watanguye uvuza guitar warabaye mu danseur maybe nibindi peut-être utavuze bijanye n'umuziki famille yawe bose n'abanyamuziki urumva umuziki uri muri wewe uko bigenda kose niyo utari kuba uzi kuririmba utari kubuzi kuvuza guitar utari kubuzi gutamba utari gutamba uko bigenda kose wari kuba office na bayitwa gute ijya kumenya umuntu azi kuri bayita gute oreille musicale wari kuba office oreille musicale of course okay ko bigenda kose uranayifise kamenye utari kubona afise ivyo bindi oreille musicale wari kuba uyifise shaka rero aga challenge gatonya muri new generation yo ngaha mu Burundi shaka utubwire shaka ndabikora uko tubwire abo muri generation y'abarundi tubwire umuririmbyi wemera mu kwandika uvuga ati iyo yanditse wow mu kwandika ego new generation ego canke bose abushaka okay abarundi ego uwa mbere G-Flox andika neza cyane bena nakiwa mfano ni grand frère muranasa man muranasa the grand frère ego kwezi wa kabiri novuga Adojo San agatatu novuga Double J wa kane novuga Linoji abo bane nibo wemera akuvuza abagabo gusa ba type gusa vuga no mu bamome nawe abo nawo mome vuga okay nabo tubashire muri category yabo vuga Stanish Vania Ice na Monia Fleur okay sawa tubwiye aho tuvuze abazi kwandika tuvuge rero abazi kuririmba bafite ijwi ryiza mu batipe mbaye mujije kweli tubwiye abo wewe wemera wewe ego Meli okay tuje mu bakobwa ni category y'abakobwa he Meli namwe bagiye ahubwo ubundi Stanish ubundi Vania Ice mu bakobwa mu batipe nabo G-Flox Double J Arafro Arafro Masterland okay abona bazi kuririmba tugende kuba fise melody nziza wemera gusa bose bazi kuririmba gusa bose barazi kuririmba ya kuri wewe abo wemera ya ni kuri wewe kugira ubitaba bitahore nabi sawa tuje kuba fise melody nziza mu baririmbyi b'abarundi bafise melody nziza yo umvisha indirimbo yabo uvuga ati wow arazi gutora melody ni fresh ni nk'abandi G-Flox aranumesha sana numesha okay canke nikora muvukana canke nikora muvukana agomaza agomagaruka oya vraiment okay
gusa nanje ndemeranya nawe cyane gose. Ubundi nawe yari Berry Music ubona sinzi ko agikora umuziki yari afite melody nziza. Ubundi navuga Double J afite melody za bien. Ubundi navuga nta wundi vraiment kuri je nta wundi kuri wewe ko ndabona. Okay. Ku ruhande rw'abigeme hangene kwa ntamubiriza cyane kwengera twumve gusa Estanish hamwe na na Vanya Ice afite melody nziza. Na Meili na Bien Nice abandi. Okay. Okay. Tubwire kuri wewe umuririmbyi w'umurundi akwiye kwitwara gute igihe ari imbere y'abantu canke mu kibana akwiye kwitwara gute? Nibyo namwe ndavuga ku barimvyi bose navuga abarundi murimvyi mu ndakoneye kwitwara kwicisha bugufi imbere y'abantu, kwitwara neza imbere y'abafana biwe, kuba neza n'abantu, kugira indero no gukora cyane. Nta bindi ko navuga. Kugira indero bushatse kuvuga gute? Kubaha gusumba kubaha. Ko navuga. Mu ndirimbo zawe nihe ndirimbo ukunda gusumba izindi? Zose ndazikunda zose. Ariko iyo wumva nawe ukavuga ati wow akarimbo na ka fresh kuri wewe nyene? Kuri jewe navuga zose vraiment zose. Okay. Igihe umaze mu muziki ntabwo ari gitonya, urumva uramaze kuja mu competition. Urafise abandi ba artiste b'abagenzi bawe muvugana mugendana ibintu nk'ibyo. Ni kihe kintu umaze kubona muri entertainment y'umuziki yose muri rusange? Gize entertainment ndavuga abaririmbyi, aba promoter, bose byose aba director, aba producers bose. Ni kihe kintu umaze kubona muri entertainment kiki uvuga ati wapi kikiboro kirafoko gihinduka? Cyane navuga ko aba director. Aba director bamwe barica akazi cyane. Barica akazi ndavuze yuko kubera iyi weekend bari umu director wa mbere twayikoranye amasanamu yarayatakaje, turamurondera turamubura. Nduzo n'ibintu byica akazi kandi natwe twatuko turakora. Kandi umu director wamana bana muhemvye urumva. Kino navuga no kwa producer barafise yo default. Niko ndavuga kubera ndabazi bamwe mwame go sinsimye kuvugira nga kuri kamera nabo nyene barafite default yuko bafite twerere nyene ugasanga uko mukorana n'umuntu mu artiste ugasanga basi nk'igihe navuga ikiringo mwahaniye ko uzompera ko indirimbo ugasanga kirarenze kandi biri sense yuko ayisohora umwanya nyene ugasanga nawe akaja mu bindi bintu ko navuga hama kwa promoter. Navuga ko atari promoter benshi navuga ati tuvugana cyangwa ngo turahura nabo ngo twicare umva ndabazi ko byinshi nyabaza nzoyivuga undi munsi nagarutse ndibaze. Okay. Frokid ubundi yataho umuririmbyi ari gukora iki? Tamuririmbyi ndi mu ishuri navuga ko nzo mu docteur wavye twaravuga skire mu ishuri gusa siko bigenda gusa narifuza ko mu docteur. Ariko umuziki naho ari no kuwucikira ubundi. Umuziki bana na kuwucikira vraiment kuko vyari n'ibyo muri famille. Ntawe ari kuwucikira. So nimba ata kubakunzi bacu bariko baradukurikirana nimba atabibazo mufise ari call mejeje sinayibonye. Okay. Ruwabajije ikibazo ngo mubaze G-Flox umwigira kwiki hamwe bahuriye muri competition yibaza ko ari nde yo tahukana award.
wewe na G-Flox aba bantu niba bimukubaza ibibazo ishura icyo kibazo kiragoye kwishura bro muri competition bashaka kubateranya yarabajije bro yabaje kandi abaje neza gusa navuga yuko ndafite ibintu ndamwinspira ko nawe nyine afite ibintu anyinspira ko urumva twese navuga yuko twemerana niko navuga amajambo make amavya competition ntaho bizi imana umunsi twahuriyeyo bazobibona bisaba tworganize competition tubahuza hama turaba muri famille wanyu aba ukuntu bazoca baza kubashigikira bwabushigikira mwese twese kigiye kwa G-Flox na mahoro igiwawe na mahoro okay nakuja kwa Espagne na Argentine vyose ni famille okay okay nta ndirimbo muba mufitanye na G-Flox bon navuga yuko irahari imaze kuja hanze cyane igiye kuza ntabwo turasohorana twitegereje yuko ndafite stock indirimbo nibaza atari umwaka uza canke uwo mwaka mubona collabo je nawe indirimbo turi kumwe okay kandi ntibareka kubaho kuko urumva nawe okay so reka ndagusabe aka message kanyuma umva ushikiriza ku bantu bo bariko baradukurikirana cyane ku bakunzi b'umuziki wawe aka message umva ubabwira kwa ko badukurikirana bose n'abakunzi banje bafananje bose aho muri shaka icambere mugende murabe weekend imaze desomeni kuri YouTube mugende na subscribe ku bataragira subscribe mugende ku ma platform yose irahari mugire share na like hama mwande mushigikira ndabakunda cyane mugire faster ni kuri YouTube channel yitwa Frokid Frokid hamwe umuntu yoba gukeneye kugira ngo maybe mukora ivyunguka mu kore collab mwandikire canka gutumire muri show uno munsi yo gukura he yo ronde management bakayivugana ndio ziba vyiza okay sawa reka tugushimire cyane kuba witavye no munsi ikiganiro cyacu ndashimira nje kwanyakiriye mu BTV show murakoze cyane ndibaza ndi munsi muzontumirako ni karibu cyane nkuko wamaze kutubwira ko ufise nibikorwa byinshi biri mu nzira nibaza yuko bikija hanze tero dutamwa ka link abakurikirana BTV bundi baba bambere mu kuca baraba iyo ndirimbo amabandi bace baza barazisanga kuri YouTube mugende kuri YouTube channel yiwe yitwa Frokid ano murundi wanyu no murundi wiwacu ni mwene wacu turi urakora mu mufuko ngo utange ngo ifaranga ryawe kuraba indirimbo yuka na share ukagira na comment kidogo uza kumufashije ikintu gikomeye cyane afise ko indirimbo zine ziratesa ziraryoshe indirimbo zifite ubutumwa mugende muzirabe so reka ndabashimire cyane kuri mwe mwabanye natwe kuva iganiro gitangura ugeza ubunyene merci ngira ngo naho ku munsi wejo kandi saba nawo muri technique bacibongera basubizemo zijya ndirimbo ziwe za Frokid kugira ngo ko ariko barakurikirana kino kiganiro benjoyinge dukomeze tubatemwo umunezero nakari ko ari byo twiyemeje tuzobicisha umunezero kutaraba BTV uzogwara umutwe ukabona utanguye kugwara malaria ukaja muri pharmacie uzosanga bakwandikiye ugenda urabe BTV ucukira direct merci mwakoze kubana natwe naho ku munsi wejo peace.